Ndasubiye kubaramutsa mwebwe anywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho kwibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba tugira ngo tubashikirize mu ido nido kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wipfuza kuzajya bamambire bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Turatevye rero amakuru yacu tutatangurire kuri ano majambo akomeye cane yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abarundi batari bake bakaba babona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ataho bihuriye n'ibyo akora. Bimaze kuboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise ariyo kugumya ahenda abarundi ko atantumbero afise n'imwe yo gutunganiriza abene gihugu, kubera ko amajambo nka yose avuga urabona neza ko adahura n'ibyo akora. Perezida Ndayishimiye asaba abarundi ko bosenga kuko ngo hari idayimoni iriko ishaka ko Burundi budatera imbere, ariko ibyaheze binengwa n'abarundi batari bake babona ko atadayimoni ishaka ko Burundi budatera imbere, ahubwo ko nyine ikibazo kiri mu mugambwe ku butegetsi, aho abategetsi bakomeye bakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD aribo bazingamitse igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba abarundi gusenga kuko ngo yasanze hari indayimoni iriko yashaka ko Burundi butotera imbere. Evariste Ndayishimiye akavuga ko iyo habonetse amahirwe aganisha Burundi mu iterambere ngo haca haza izindi ngufu atazi zigahagarika ibyariko bikorwa kugira igihugu ntigitere imbere. Perezida Ndayishimiye yabitangaje mu yindwi twasozereye ku munsi mukuru w'umutangakori 2023. Abantu twese dusenge cane twirukane idayimoni ibuza iterambere ry'u Burundi, kuko iyo habonetse akantu kose twotuma dutera imbere haca izindi ngufu ntazi zikaca zibuza. Iyo projet ikica ipfa igaca ihambwa ako kanya. Nk'ubu ntimubona ko turiko dukora ibishoboka byose ngo tubone nikeri dutangure kuyikoramwo ibintu byinshi cane. Umuyaga nkuba Rusumo ntimubibona ko tubigejeje kure? Harya muzoza mubona izindi ngufu zivuze ziti stop ntaho muja. Ibi byose bikavugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, werekana ko impamvu Burundi budatera imbere ari amashitani yateye, ariko bikaboneka neza ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye aba ariko aravuga ataho bihuriye rwose. Akavuga ko abanyagihugu batari bake bakemeza ko atamashitani atuma Burundi budatera imbere, ahubwo amashitani ari mu ndongozi zikomoka mu mugambwe ku butegetsi zishaka kugumya zizingamitse igihugu. Tudasenze rero ntibikunda, niko Perezida Ndayishimiye yabwiye abari bitabiriye ibyo birori by'umwaka wagenewe umutangakori, ariko abarundi batari bake bikaba ari ibintu bamaganiye kure, bakavuga ko atashatani yateye Uburundi, ahubwo ko Perezida Evariste Ndayishimiye nabi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi aribo bashaka ko abarundi baguma mu bukene bukabije cane. Ayo majambo Perezida Ndayishimiye ayavuze mu gihe igihugu kiriko kica mu ngorane zikomeye z'ubutunzi. Aha turavuga nk'ibura ry'ibitoro, amafaranga mva makungu mu gihugu aboneka nabi na nabi, ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro, ubuzima bubandanya kuzimba mu Burundi na cane cane ku bakozi ba leta. Byose nyine ariko bikaboneka ko ari gutunganya nabi ibikorwa bya leta, kuko biboneka neza ko amafaranga ya leta akoreshwa mu bikorwa atateganirijwe, kandi amafaranga ya leta menshi agakoreshwa mu nyungu z'abategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi. Ibyo nyine bikaba biriko biravugwa n'abanyagihugu bafise agashavu gakomeye cane. Hari ababona ingorane z'u Burundi igihugu kirimwo Perezida Ndayishimiye n'umugambwe wiwe akomokamwo babifisemwo uruhara runini cane kandi rukomeye cane, kandi abarundi batari bake bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu bantu batuma Burundi buguma bukena cane.
uyu ni umwe mu barundi aba mu gisagara ca Rumonge twavuganye ariko atashimye ko tumuvuga umwidondoro wiwe ku mvo z'umutekano wiwe, aho nyine yavuze ko umwidondoro we tuwuvuze ashobora guhita yicwa kubera ko byaramaze kwibonekeza ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD ushikirije icyumviro gitandukanye n'ibyo bashaka uca wicwa. Agira ati Perezida Ndayishimiye ibyo mpaye mbona asa n'uwananiwe ibyo gutwara igihugu. Uti kuki? Gushika ino saha maze kubona ko akora igihushane ku byo akora n'ibyo avuga. Hamwe arerekana ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu, ahandi akaba uwa mbere asesagura ubutunzi bw'igihugu. None zirya ngendo bafata burindwi n'umutambukanyi wiwe mu mahanga umusaruro zimaze kuzanira Uburundi nk'igihugu cya mbere gikenye ku isi n'uyuhe? Njyewe nabona ko hari ingendo batari bakwiriye kuza barafata basi bagatuma abandi. Ingendo z'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe ni ingendo zagiye zamaganwa n'abarundi batari bake babona ko ari ugusesagura itunga ry'igihugu, ariko abenshi mu barundi bakabona ko izo ngendo nyine zituma babona amafaranga y'ingendo menshi cyane, akaba ariyo mpamvu nyine babandanya gusesagura itunga ry'igihugu. Ikindi CNDD-FDD yarashimye ingendo yayo kwigugira ko igihugu ariyo yonyine. Abarundi isinzi baja mu buhungiro baranga icirwa ibiganiro, kandi abafasha Uburundi bari bemeye gusubira kuduha imfashanyo maze duheme na gato. None raba barabyanse abacu, hama ngo twatewe n'idayimoni. Ewe Burundi bwacu we bwaragowe. Uwo nyine ni umunyagihugu afise agahinda gakomeye cyane, kandi akababazwa n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa yitwaza ko igihugu catewe n'amadayimoni, akaba ariyo mpamvu kidatera imbere, mu gihe abarundi nka bose bamaze kubona ko ibintu byose impamvu bidakunda ari ukubera intwaro mbi iri mu Burundi, intwaro ya CNDD-FDD, intwaro imaze igihe kitari gito ipfukamye mu nda abanyagihugu. Akaba ariho abarundi batari bake babona ko ibintu byose bishobora guhinduka ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe intwaro yaba ihindutse. Tuvuye kuri iyo nkuru ijyanye n'agashavu abanyagihugu bafise kubera intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru yacu tabandandirize ku makuru ateye ubwoba, aho isanganya ryabaye rigahitana umuntu umwe. Imodoka y'igipolisi yatembagaye ihitana umuntu umwe, abandi 5 barakomereka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 11 Kigarama 2023 nk'igihe cy'isaha 1, imodoka y'igipolisi yo mu bwoko bwa pick-up ifise imparati I3332 IPN yogonganye n'imodoka yo mu bwoko bwa Probox ifise imparati K 5832 ica ibarabara kugera ku metero 200. Iryo sanganya rikaba ryabereye mu ibarabara ry'igihugu nomero ya 7 ku birometero 31 uvuye Bujumbura uja Imwaro. Bimwe mu byononekaye ni ibi bikurikira: umunyagihugu yariko arirenganira azwi ku izina rya Ngendanzi Leonidas yaciye hatanwa n'iyo pick-up yataye ibarabara. Abandi bapolisi bakaba bakomeretse bidasanzwe, bakaba baciye batwarwa ku bitaro byo mu Jenda, abandi bajanwa i Bujumbura. Abo nabo akaba ari Liyotona Koloneli Polo Irakoze Edi Michel, Majoro Polo Ndayishimiye Vincent, ndetse hakaza na Caporal Chef de Bararunyeretse Pascal, ndetse na Caporal Chef de Emmanuel nawe nyine wakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Abandi bapolisi bari baciye hejuru kuri iyo modoka nabo bakomeretse buke buke, akaba ari Bigirimana Reveriyano ndetse hamwe na Ruwayo Fulgence nawe nyine bakomeretse gakeya. Mumenya ko iyo modoka y'igipolisi yononekaye ku buryo bukomeye cyane, kandi hakaba hariko harakorwa amatohoza cyatumye iryo sanganya riba. Tuvuye kuri iyo nkuru y'isanganya ryabaye rigahitana umunyagihugu umwe, abandi bagakomereka bikomeye. Amakuru yacu tuyabandandirize kuri ano makuru ariko aravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Prosper Ntawandwamiye ahejeje kubisikanya na Jerome Niyonzima mu mabanga y'umunyamabanga wa leta. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 11 Kigarama 2023 niho haba ibisikanya mu mabanga hagati ya Prosper Ntawandwamiye yahora ari umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo, hamwe na Jerome Niyonzima aheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri ayo mabanga. Ikindi nuko Jerome Niyonzima azoba ari n'umuvugizi wa leta.
Prosper Ntawundwamiye amenyesha ko bimwe mu byo amusigiye harimwo igikorwa co gutegura ivyigwa mu nama nshikiranganji, gushikiriza icegeranyo cayo, gutanga impusha ku bagiye mu ngendo z'akazi hanze y'igihugu hamwe no kuvugira leta. Mu ijambo ryiwe Jerome Niyonzima yabwiye abamenyeshamakuru ko agiye kubandaniriza aho uwo asubiriye yari agejeje ibikorwa kandi ko azokwama atanga amakuru ku benegihugu mu gihe cose bizoba bikenewe. Wibutsa ko Prosper Ntawundwamiye aheruka gutorwa mu nama nkenguzamateka mu mabanga nyene yo kurongora umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora, ibitaranejejwe n'abarundi batari bake babona nyene ko intumbero CNDD-FDD ifise ata yindi uretse nyene yo kugumya yiba amatora, kuko biratangaje kubona umuvugizi wa leta ariwe ahindutse uzahagararira amatora. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tuyabandarize Nyabihanga, aho musitanteri w'iyo komine yarabogojwe. Gerard Nizigiyimana yahagaritswe mu mabanga yo kurongora komine Nyabihanga yo mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi kuri uyu wa 7 Kigarama 2023, yagirizwa kunyuruza amatungo ya komine, kutubahiriza amategeko agenga ibyo gutanga amasoko ya leta, kunyuruza ibikoresho byari bigenewe kubaka inyubako za komine kubw'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu. Inama ya komine ntibona kumwe ico kibazo. Hampande y'iryo hagarikwa ryiwe, Gerard Nizigiyimana ategerezwa gusubiza miliyoni zishika 6 z'amarundi azoshirwa mu kigega ca leta. Yagirizwa kuba yaranyuruje amabati yari agenewe kubaka isoko ya Mbogora muri iyo komine nyine, n'ayari agenewe abo mu miryango y'abatwa inkehwa zo mu Burundi. Ibyo bikoresho byari byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bw'amakuru ava Nyabihanga. Umurwi ujejwe ubugenduzi wo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu wari wategetse isubirizwa ry'umuhanuzi ajejwe ubuhinga muri iyo komine hamwe n'umunyamigega bafise impamyabushobozi muri kahise n'ibyo kubaka amazu. Impande zibiri abagize inama ya komine barakoranye kugira ngo bige ikibazo ca Gerard Nizigiyimana. Hari mu nama idasanzwe yo kuwa 24 Munyonyo 2023. Bihangange mu mugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, byaranze ko abogozwa bavuga ko ari uw'indani mu mugambwe kubw'abahari. Ku wa 4 wa nyuma w'ukwezi, Emmanuel Sinzohagira arongoye inama nshingamateka yaragiye imwaro, yaragarutse kuri ico kibazo ategeka ko uwo musitanteri akurwa. Hari mu gisabisho kirangiza ukwezi gitunganywa n'uwo mugambwe buri mpera z'ukwezi. Gerard Nizigiyimana yari yatanguye kurongora iyo komine muri ntwarane 2022. Yari yasubiriye Adrien Ntuzwenimana yagirizwa kudandaza isukari ya Sosomo atabifisiye uburenganzira, ariko byose nyine bikaba birangiwe nawe abogojwe muri ayo mabanga kubera ubusumwa avugwaho. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tasozerere mu ntara ya Cibitoki, aho akashoko ku biro by'igipolisi mu ntara karimwo abantu bikubye inshuro 3 kubo gashobora kwakira. Agashoko ku biro by'igipolisi mu ntara ya Cibitoki karimwo ubu abantu barenga 120, abashika 40 bagirwa amatati y'amatongo, abandi nabo ubwicanyi. Abaranira agateka kazina muntu basaba ko amadosiye yabo yokwigwa n'ingoga kugira ngo ibitigiri by'abapfungiwe aho ngaho muri ako gasho bigabanuke. Abantu bashika 122 nibo bapfungiwe mu gasho k'ikibiriro k'igipolisi mu ntara ya Cibitoki. 43 bagirizwa amatati y'amatongo, 11 bagirizwa kugerageza kwica ababyeyi babo, abandi 8 bagirizwa uburozi bushingiye ku matati y'amatongo. Amakuru dukesha umwe mu bajejwe intwaro, abandi 14 bagirizwa kwihagira amatongo ya leta. Undi wo mu bajejwe intwaro atashimye kumenyekana yavuze ko harimwo ibyitwazo byo kurenganya abanyagihugu bakabapfunga babagiriza ko baba mu matongo ya leta bitagira ifatiro, ahubwo kugira ngo babambure amatongo yabo. N'urugero rwo kubanyaga amatongo yabo asanzwe amera. Kuva kera ibihangange byo muri CNDD-FDD byarayipfuza cane, niko avuga ashimitse.
Abaharanira agateka k'azina muntu muri iyo ntara babona ko hakwiye kuba amatohoza yimbitse kugira ngo ukuri kuje ahabona, kubera ko babona ko benshi bapfunzwe ku karenganyo kw'iremetanya rikomeye cyane. Avuga ko hahonyanzwe n'ingene imanza ziburanishwa kuko harimwo abamaze amezi 4 bahapfungiwe bikaba binyuranye n'amategeko. Ikibabaje ni kinini ni uburyo babayemwo. Abanyororo benshi bafise ingwara zanduruka ku gufungura nabi no kubura ibyo bapfungura. Ikindi naco ngo nuko umurwaye batihutira kumujana kwa muganga, harashobora kugira abapfa umwanya n'umwanya. Tubabajije umushirizamanza mu ntara ya Cibitoke yavuze ko bamwe bagirizwa amatati y'amatongo, abandi nabo ibyaha by'ubwicanyi. Nukureka ubutungane bugakora akazi kabwo, niko umushirizamanza yabwiye imboneshakure yacu. Buramatari wa Cibitoke Kalome Bizoza nawe nyine amenyesha ko hariho n'abapfungiye kwihagira amatongo ya leta. Kumenyesha ko agasho kako ku biro by'igipolisi mu ntara ya Cibitoke gategerezwa kwakira abantu bashika 40 kandi kubatswe ku metero 12 kuri 6, ariko ubu gafungiwemwo abantu bashika 122 biriko biratera ikibazo gikomeye cane abo bahapfungiwe. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gupyana kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.